kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Mana idufashe. Iki kimenyetso gikomeye cy'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza buvugwa mu mahanga yose, natwe bwadushitseko kandi tubwakire nk'uko ab'Itesalonike babwakira nk'ubushobozi bw'Imana, ko atari amajambo gusa y'abantu, kuko bwabonekamwo ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Jambo ry'Imana riko ririnjira ahantu hose rihashika, n'ahantu umuntu yibaza ko butoshika. Imana yateguye uburyo kubera ubwenge bwagwiriye, ica ikoresha nayo abakozi bayo bashikana ubutumwa bwiza aho batashikanye ikirenge, ari amaradiyo, ari amateleviziyo, ari interinete. Ijambo ry'Imana riko riravugwa. Rivugwa mu kuri canke mu buryarya, ariko riravugwa ahantu hose. Umuntu niwe yihitiramwo. Iki ni ikimenyetso gikomeye kitwereka yuko Yesu ariko araza. Yesu nahabwa icubahiro. Turamukanye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana nihabwa icubahiro kuri ubuntu tugiriwe kuba mu ngoro y'Imana, twumva amajambo meza nk'aya mu ndirimbo, dusoma na Bibiliya. Imana nishimwe aho ivugana natwe, kuko ijambo ry'Imana ryamariza rifise ubugingo, rifise ico rigomba kubwira umuntu akayaga n'Imana, akumva Mpwemu Yera ariko aravugana nawe. Imana itugirire neza. Aho twaje mu ngoro y'Imana, tugomba twibukanya amajambo makeya yo muri rya kete ryandikiwe ab'Itesalonike rya mbere. Tuza gusoma mu gice ca 5, turaharaba turirimbe ngo wadupfiriye kera araza ari mu bicu. Hajya n'indirimbo y'amajana 270, turaririmba igitero ca mbere n'icya kabiri. Wadupfiriye kera araza ari mu bicu, umwami aramanukana n'abera biwe isinzi. Wadupfiriye kera araza ari mu bicu, umwami aramanuka n'abera biwe isinzi. amenye barabu
dusome muri ca gice ca gatanu mwikete rya mbere ryandikwa ab'Itesalonike igice ca gatanu, dusome ujya murongo wa mbere kugera kwa 11. Ivyo ukugaruka k'umwami Yesu. Ariko bene data, ivy'ibihe n'imisi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro, aho bazovuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka, nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ariko mweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubashike ko giturumbuka nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituraba ijoro canke ab'umuzimagiza. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye, twirinde ibiboreza, kuko abasinzira basinzira mw'ijoro, n'ababoregwa baboregwa mw'ijoro. Ariko tweho ko turabo umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. Kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane, mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Imana nishimwe. Tugomba dusangire amajambo rikete rishimikira cane ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi ugaruka kwa Yesu Kristo n'amajambo y'amavugwa ibihe byinshi cane, kandi turanayaheruka ngo none ko bimeze bityo, ngo tumere gute mu ngeso zacu, ngo mu kwitega uwo munsi ukugaruka kwiwe, mu kuwitega, mu kugororoka no mu kwera n'ibindi. Hanyuma hano naho turabona amajambo avuga ku kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko yabishimikiye ko cane uwandikiye ab'Itesalonike, kuko mu gice cyose urahasanga icyumviro cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Twarabibonye hajya mu gice cya mbere umurongo wa 10 ngo kandi mwitege umwana wayo kwava mwijuru, umwe yazuri mukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza ishavu rigira rize canke uburake bugira buze. Kandi muri kabiri hajya ku murongo wa 19 ucubona ivyizigiro vyacu, ivyizigiro Paulo yavuga ko afise yuko ari ukugaruka kwa Yesu, cazokwirata ko ari abo b'Itesalonike bazohagarara imbere y'umwami wacu aho azozira, ko bizomutera umunezero nk'igitsibo yambaye mu mutwe, ko ari bo gitsibo ciwe. Mbega natwe tuzonezerwa aho umwami Yesu azogarukira. Imana idufashe tuzonezerwe, tuzosangwe tuvyiteguriye, twiteguriye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Hanyuma hajya mu gice ca gatatu ku murongo wa 13 kugira ngo aremeshe imitima yanyu, ntigira umugayo ibi yera imbere y'Imana yacu, niyo data wa twese izosangwa icyo
aho umwami wacu Yesu azozananira n'abera biwe bose. Ushishikaye muri kane hoho tuvuga ijambo riba rigeze ahakomeye cyane. Mana nishimwe, ahakomeye cyane, ni ukuvuga riba rimeze nk'irigeze ahantu hakuru mu gitabo. Imana idufashe. Hajya mu gice cya kane ku murongo wa 14 kugera kuri 17 havuga ko uko Yesu yapfuye akazuka, tuba ariko twizere ko abasinziririye muri Kristo Imana izobazanana nawe, yuko inzamba y'Imana izovuga, maze abazoba bakiri bazima nabone bagahindurwa mu mwanya isase, ko bazoca basanganira Yesu mu kirere aho azozira, ngo tuzoca duteruranwa nawe tumusanganire mu bicu, dusanganire umwami wacu mu kirere, ngo niho tuzokwama tubana n'umwami. Imana idufashe. No muri iki gice cya 5 murabona ivyo kugaruka kwa Yesu, hano hereye kurya murongo wa mbere kugera ku wa 3, ngo ariko bene data twahasomye iby'iminsi murabizi yuko umunsi umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro. Imana idufashe. Kandi twarabonye ingene yaciye abaha impanuro y'ukwezwa kugira ngo impwemu yabo n'ubugingo bwabo n'imibiri yabo vyezwe, bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ni muri kijya gice cya 5 ku murongo wa 23. Kuko yari karandikira b'Itesalonike yishure ku bibazo bari bafise, twoshobora kubivuga ko gatoya, bijanye nuko abapfuye babo baba barapfa ku bwinshi, kubera nk'ihamwa bakabona abantu bariko bararangiza, kandi kurangiza n'ivyo umuntu wese. Imana idufashe. Sivyo none sivyo bariko barahamwa, kuko n'inzoya zirataha, n'abakuze barataha, n'abato bari mu myaka myiza y'ubuto. Imana idufashe. Ariko hariho ivyizigiro yuko gikuru ijambo ry'Imana bakiriye abapfira mu mwami, yuko azobazura nko nawe yazutse. Inzamba niyavuga ko abari bazima bakijijwe batazobasigana gatonyi mu mva, ko bazosura kubonana uwo munsi. Imana idufashe. Hanyuma ababwira ko atangorana ari ukugaruka kwa Yesu, babishire ku mutima kandi biruranishe ayo majambo. Kandi ugaruka kwa Yesu yarakeneye kubibamurikirako, kuko bariko barakwiza amajambo menshi, ko abantu bama bakwiza amajambo gushika naho bajya bavuga ngo basaragurika, bavuga ibinebwe, ngo banse gukora, bibaza ngo umwami Yesu araje, ngo bagoma murindire ngo bajane mu ijuru nta kindi gisigaye. Hanyuma aca Pawulo abandikira ngo ahubwo ko mufise iyo nyigisho, n'udakora rero ntakongere kurya, aca hagarika ko muhagaritse gukora, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu azogaruka atahuza umunsi canke isaha, kwa ngo umuntu ahagarika ibikorwa. Azodusanga tukiriko turakora, mbere ariko arahezagira ibikorwa vyacu, atabikorwa na bimwe twahagaritse, kuko ivyo kwanka gukora vyari bivuye ku nyigisho y'ubuzimire. Bariko baribaza ngo araje rero arashitse, nkuko wo murega ngo kumugoro uno munsi nagisivya. Muri kahise hariho nabo vyashikira
washobora gusanga bigishije abantu ngo nuko rero nimuje ku musozi mwambaye impuzu ngo mugiye kumusanganira, ariko Bibiliya ntivuga umunsi canke isaha. Bakagarukana ibitetegwe bari barindiriye ngo araje kubatora. Imana idufashe. Ariko isaha igeze nta numwe ayizi, n'abamarayika ntayo bazi. Isaha igeze azoza nk'igisuma aca tujana mu ijuru. Imana idufashe. Hanyuma kandi twarabonye ingene abo b'Itesalonike bumvise ubutumwa Paulo yababwiye amasabato 3 gusa kurikirana, aho basanze bakoranira mu isinagogi. Muri ayo masabato 3 abantu bahindukiriye Imana cyane, aratangara n'ingene batoranijwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rihagira ubushobozi budasanzwe ku vyerekeye gutoranywa. Ni ikintu umuntu aca avuga mu nyuma ngo ni ivy'ukuri, tubonye ivy'Imana iriko irakorera ahantu abantu bari baratoranijwe. Nawo vyitwaza reke gukurikira Yesu yibaza ngo hariho izindi nyigisho zo gutoranywa ngo ntiyatoranijwe. Bose barahamagawe, umuntu wese yahamagawe akizera akitaba, kuko abifise mu ruhara runini cyane. Ntazabeshera Imana ngo ntiyatoranijwe. Yitavye azoca asanga kumbe Imana yaradutoranije kera. Imana nishimwe. Muri Kristo Yesu kivyagakiza kacu yabiteguye kera muri Kristo Yesu. Hanyuma rero atangazwa n'ingene bahindukiriye Imana cyane, ngene bakiriye ijambo ry'Imana rigira ubushobozi, baryakira nk'ijambo ry'ubushobozi, ijambo rya Muhemu Yera rishobora kwemeza abantu atamazinda, likabashikana kugakiza. Ngo barahindukirira Imana, baheba ibigirwamana vyabo, kandi yari isi y'ibigirwamana vyinshi. Imana idufashe. Ega ntagiye higeze habura ibigirwamana. Eka n'ubu ibigirwamana biriho, aho abantu bashobora gukunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, iminezero yabo ikabahindukira ibigirwamana, harimwo kubatesha gusenga Imana. Imana idufashe. Ivyaha bakabishima, bakabigwanirira, bakabishigikira. Ivyo n'ibigirwamana vyo mu minsi y'iherezo. Imana idufashe. Hanyuma bahindukirira Imana. Murumva Paulo ngo yahavuye yihuta cyane, bamugwanije abayuda no mu gihugu, kuko avuze ko hariho uwundi mwami ariwe basenga, Yesu Kristo, atari Kayisari. Rero biboneka yuko yagwanijwe mu mpande zose, mu biwabo b'abayuda bagize ishari, ko abantu benshi ariko barakizwa bahindukirira Imana bidaciye mu isinagoga, azanye ubundi butumwa bushasha bw'agakiza buvuga Yesu Kristo. Bobo bamwe muri bo batamwizera, kuko idini y'abayuda yari ikiri mu vy'isezerano rya kera. Imana idufashe. Hanyuma abona ahava yihuta. Tugomba kuvuga ingene yaciye atuma Timoteyo aje kuraba abo bantu ingene bameze, kandi yarumva ko ariko baraca mu marushwa menshi, kuko inkuru iragenda ko havuye baciye baca mwihamwa, nkuko nawe ubwiwe yaciye mwihamwa, yaca mu marushwa, mu makuba. Ayo muri ivyo vyose twumvise baririmba ngo Imana ibiri kumwe natwe, Imana iducira inzira, Imana yatugwanirira. Aho hantu Imana yarabagwaniriye, ukwizera kwabo nubwo bari bumvise ijambo ry'Imana mu gihe gito, kuca kurakura ngo kugira ibikorwa biva ku kwizera. Ukwizera kwabo ngo kwamamara mu isi yose, bagira ibikorwa vyiza biva ku kwizera, bagira n'urukundo rwinshi hagati muri bo, vyerekana ko ari abigishwa vy'ukuri ba Yesu. Imana nishimwe. Bagira ibiranga umwigishwa mwiza w'icitegererezo, urukundo. Hanyuma ikirenze ko bagira no kwihangana, kwihangana kuva ku kwizigira,
kuko bari bizigiye amajambo yababwira harimo kugaruka kwa Yesu. Turafite icyo twiteze kugaruka kwa Yesu, turafite icyo twizigiye, ivyizigiro vy'amahigwe vyo kugaruka kwa Yesu twiteze kwaza. Imana idufashe. Ngo bagira n'urukundo, bagira n'ubutame buva mu rukundo. Urukundo rero rurafise ubutame, ngira ngo utagize ubutame ntago wowe ufise. Uzurabe umuvyeyi ubutame agira ku mwana wiwe kugira agira amushikanye, urabararana rubunda mu bitaro bakagoregwayo, aritanga gose kuanga barere. Ubwo n'urukundo rw'umuvyeyi. Imana nishimwe. Urukundo, abantu b'Imana, urukundo iyo rubakoreramwo rubakoresha ibintu bikomeye washaka womenga vyoruhishije, ariko kuko urukundo rubasunika, rubakoresha, rubakoreramwo bigenda neza. Imana nishimwe. Muganze twanke ubutame ko Yesu yemeye ubutame ku musaraba, sivyo? None imiruho, urukundo gukwitanga, kuko twitangira ku musaraba ko niwe citegerezo c'urukundo. Tugira agace gatoya, ariko kandi ubwo rukundo rudusunike gukorera Imana. Imana nishimwe ko bakwijwe ngo bakorera Imana. Rero tugomba dushishikare n'amajambo y'Imana. Twarabonye umuntu yibaza, none natwe ku bantu ba kino gihe bitwigisha iki? Twebwe twaronse ubutumwa kuva kera. Wo harura igihe umaze kubwumva, wosanga ari bihe byinshi cyane. Nawe uribaza, umuntu amaze imyaka 5, imyaka 10, imyaka 30, imyaka 40, imyaka irenga, ageze mu busaza, yama yumva ijambo ry'Imana. Tumenye ko aba bahizi b'Itesalonike bari bashasha mu gakiza, bahejeje guhindukirira Imana avuye mu bigirwamana. Yesu nashimwe. Natwe rero bariko barakira ijambo ry'Imana muri no misi yerezo, uko biri kose tuzoziga mu kwizera, tuzoshobore guhagarara imbere y'umwana w'Imana. Umwana w'umuntu hazozira azodusanga no kwizera. Yesu nashimwe ko mu misi yerezo hariho kurambigwa, kandi ngo hazobaho kureka Imana. Mugabe ivyo ntibikatubeko bantu b'Imana, twamaze kuvyumva. Ntituri mu wiyonjorora, ntituri mu bagomba kureka Imana, ariko turi mu baramiriza ubugingo bwabo kagira gute? Bugakira. Imana nishimwe. Turamirize, tuziga mu kwizera no kwihangana. Twamaze kumva iryo jambo ry'Imana, nubwo twoba duciye mu bihe bigoye, kuko Bibiliya irerekana neza ko hazobaho ibihe bigoye, ariko muri ivyo bihe bigoye ngo kwihangana kwacu niko kuzotuma dukiza ubugingo bwacu. Imana idufashe, iduha ivyo bintu. Hajya bashasha baraza afise umuriro, ugasanga afise urukundo kweri, barihangana, bariko barahamwa. Ariko na twebwe abakera mu kwitegurira ugaruka kwa Yesu, umuntu afurure. Imana idufashe, agire ako kantu kukwamana itoto canke kuba musha hariya mu mutima, mu mpwemu. Imana idufashe. Hanyuma ngo urukundo ruzotimba, nivyo, ariko nibe mw'ishengero ry'Imana, kuko yabasengera ngo urukundo rwabo gongerekane. Usomye amakete ya Paulo urabibona, usomye mu bikorosa yose urabibona, ngo urukundo rwabo ngo gongerekane, n'imbuto zago ngo rugwire, rwame gongerekana. Kandi na kare mpwemu w'Imana aguma asuka urukundo rugwiriye mu mitima. Imana idufashe. Rero ivyo kandi aho ruzoba rutimba, aho abantu bazoba ariko batukwizera, aho ico abantu bazoba ariko bahangana, ni mu misi y'iherezo. Muri ivyo bihe vy'ugaruka kwa Yesu twace tuvuga ko ari ukwitegura mu kwezwa
umuntu akezwa akitegurira kugaruka kwa Yesu. Hanyuma no munsi turavuga ko ngo ubu butumwa bwiza hajya muri Matayo igice ca 24, Matayo igice ca 24 ku murongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Mani dufashe. Ni iki kimenyetso gikomeye cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvugwa mu mahanga yose, natwe bwadushitseko kandi tubwakire nk'uko abitesalonike babwakira nk'ubushobozi bw'Imana, ko atari amajambo gusa y'abantu, kuko bwabonekamwo ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Barabonye Imana iriko irakora muri bo. Imana idufashe. Barabonye ubushobozi buruta ibindi, kuko wasanga baratinya impwemu mbi zabazigwiriye cyane. Kandi no mu bihe ubutumwa bwaza wasanga hari abantu benshi babushwe n'impwemu mbi, ariko ubushobozi bw'Imana bwiyerekana mu bitangaza. Ugasanga abasazi baciye bakira, turabasengeye barakize. No muzi bamwe n'abakozi b'Imana aho uherereye waronye imuga bimuguruka. Imana nishimye ko ubutumwa bwiza buriko buravugwa mu isi yose, bariko barabona ubushobozi bw'Imana iriko iriyerekana mu mpande zose zo mu isi. Jambo ry'Imana riko ririnjira ahantu hose rihashika, n'ahantu umuntu yibaza ko butoshika. Imana yateguye uburyo kubera ubwenge bwagwiriye, ica ikoresha nayo abakozi bayo bashikana ubutumwa bwiza aho batashikanye ikirenge. Ari amaradiyo, ari amateleviziyo, ari interinete, ijambo ry'Imana riko riravugwa. Rivugwa mu kuri canke mu buryarya, riko riravugwa ahantu hose. Umuntu niwe yihitiramwo. Iki ni ikimenyetso gikomeye kitwereka yuko Yesu ariko araza. Hariho abajana ubutumwa bitanga bakaraba ingene bo bushikana aho hose butarashika, kugira ngo iki kimenyetso gikuru tukibone, tukimenye, tumenye yuko Yesu ariko araza. Yesu nahabwa icubahiro. Yari karabakangura ababwira kugaruka kwa Yesu, nkuko natwe ijambo ry'Imana hano ririko radukangura. Umuntu aguma agavye cane yibaza ko igihe cyo kugaruka kwa Yesu gishitse, kigeze, umwami Yesu ari ku rugi. Hajya muri gice ca 24 hariho umurongo wa 32 mu cishe y'amaso 32, kandi twoshobora kubandanya dusoma gushika hepfo gatoya. Havuga ngo nimwigire ku kigereranyo c'umusukoni, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo vyose bishitse, muzomenye ko ari hafi, hehe, ku rugi. Ndababwira ukuri, abiki gihe ntibazorangira ivyo vyose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaca azoba. Ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data wa twese gusa. Kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, kugeza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugezaho umwuzure waziyubatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima umwe, umwe azojanwa uwundi arekwe.
abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko namwe mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyene urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kizirako yogavye, niyo kunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Nukuvuga ukwitegurira ukugaruka kwa Yesu, kubera azoza mu gihe tutazi, mu gihe tutiyumviriye. Gusa ngo isaha ngo irakuze, ngo ari ku rugi, ariko nuko usanga dusinziriye nk'aya majambo twasomye. Mugabo yaguma avuga ngo mwege ntimuri babandi ntimusinziriye, ngo murabe umurango, murabe umuco, ntimuri mu mwijima, ngo umunsi waze ko giturumbuka. Imana idufashe. Bari kuri alerte maximale, bari bagavye cane gushika aho abavyakira ukutariko bashobora guca bahagarika ngo nibiko babibaza ngo rashitse. Mugabo murabona igihe kihaciye si gito, bama bavuga ngo araje, ngo arabarambi bavuga ngo none ukuza kwe ryasezerano riri hehe, ko ibintu bihora uko vyamye, none bigenda gute? Bariko bararambigwa. Ariko umwami natebeje isezerano ryayo, nk'uko bamwe yiyumvira abatarakizwa, kugira ngo babanze bakizwe bose, babanze bakizwe. Imana idufashe. Ariko isaha igeze igihe cy'ubuntu cyo kwinjira giheze, muzoza mubona ishengero rinyakugwa rijanwa, hace hasigara ivyavuzwe kuri Isirayeli, kuko hari amasezerano ya Isirayeli, hari bizoshika ku Isirayeli, hariho nibishika ku ishengero, amasezerano y'ishengero. Twe turaho mu ishengero, twiteze ukugaruka kwa Yesu Kristo. Imana nishimwe. Ndiko ndasoma aya majambo ngo nimwigire kugereranyo c'umusukoni, ishami yo ritanguye gutoha amababi agatutuza. Naciye nibuka ingene bariko barasigura ibimenyetso vyo kugaruka kwa Yesu, bagereranije umusukoni na Isirayeli yongeye kwiyegeranya ikavuka, kwari nk'amababi yongeye gututuza, yongeye kwiyegeranya nk'igihugu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ko Isirayeli ari urugemwe yibadikiye. Imana ishimwe. Haraho igeranywa n'umusukoni canke igeranywa n'umuzabibu. Ariko rero mbega iyo amababi atanguye gututuza, mbega ubwo nyene ivyamwa bica bishwabuga ubwo nyene? Nibica bishwabuga ubwo nyene, nibica vyera ubwo nyene, birafata akanya. Imana idufashe. Kuko Isirayeli yongeye kuvuka mu 1947 nk'igihugu bakegerana, kari nk'agashami katanguye gusura gututuza, nk'amababi asigaye gututuza. Reka tuvuge uko igiti kibandanya gikura, haraza n'intorobwa, hama zikazokura. Ivyo birafata igihe, hanyuma bikera, bikaba ivyamwa birungurije. Imana idufashe. Ndumva muhemu w'Imana ariko aratwemeza ko igihe gikuze, yuko ibimenyetso byose biba byari bisigaye biba biriko biregerana, byerekana ukugaruka kwa Yesu, ko tutari muri ca gihe c'igiti gisubira kunaga, ariko tugeze aho ivyamwa biba biriko, sinzi urugero biba biriko, kugira ngo kuko usomye hariya mu vyashuwe Yohana 6:12 kugera kuri 17, kandi mbona mena aka 6 kamatanije ico gitabo,
isi iratigita cyane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi, ngo nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhusi ugahungurura insukoni zawo zitararunguriza, ijuru rizinga nk'umuzingo w'igitabu kizinzwe, imisozi yose n'amazinga yo mu kiyaga yose bikugwa ahantu havyo, abami bo mw'isi, abaganwa n'abakuru n'intwazangabo z'abasoda, abatunzi, abanyenkomezi, abashumba bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara ivyo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko, muduhishe inyonga z'ivyagiye kuri ya ntebe, ishavu ry'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye w'ishavu ryabo ushitse, kandi ninde azoshobora guhagarara? Imana idufashe. N'aya majambo arerekana uburake bw'Imana, aho izohanira abantu batayubaha, aho izohana amahanga. Imana idufashe. Ariko rero hariho ivyizigiro ku bantu b'Imana, ko ariwe Yesu adukiza ishavu ry'Imana rigira rize, ko rizosukwa nta gukeka, aho ivy'amajuru izonyiganyizwa, aho isi izonyiganyizwa, aho amahanga azonyiganyizwa, nk'uko banyiganyiza igiti cy'umusukoni. Iyo bakinyiganyije rero mu gusarura ivyo vyama, nuko ino bitahaba basoroma, baranyiganza bigahunguruka. Imana idufashe. Nazayirayo ugasanga baranyiganza bariko barazisoroma. Imana idufashe. None Imana yo nimubona ko muri no minsi y'iherezo dutanguye kubona ibintu vyo kuramukwa, hari binyiganyiza, ntituzi isaha y'Imana. Mugabo uzosigara mw'isi azobona ibintu bikomeye, azobona uburake bw'Imana. Aha duca dushika kuri rya jambo dusome hajya ikete rya kabiri rya Bitesalonike igice ca mbere, dusome hajya ku murongo wa 6 kubandanya. Kuko ari bitunganye ku Mana kwishura amarushwa abayabatera, no kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe, aho umwami Yesu azohishurirwa ava mw'ijuru, azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe, hagati mu muriro waka, yihore abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira, kuva mu nyonga z'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe, ahazozira gushimagizwa mu bera biwe kuri wa munsi, no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose, kuko intaye twashinze muri mwebwe yemewe. Imana idufashe. Hari impande zibiri, hariho abera biteguriye ukugaruka kwa Yesu, bazomusanganira, kujya biri mu gice ca 4 ngaha mu cete ca mbere ca Bitesalonike, aho inzambi izovugira abiteguye bazomusanganira. N'umunsi w'umunezero cane. Ariko hakaba umunsi w'uguhona, umunsi w'umwami Imana, umunsi w'umwami Yesu, ngo umunsi w'ishavu, umunsi w'uburake w'abantu batiteguye. Kuko icambere ngo n'abantu banka batamenye Imana, n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami, banka kubwumvira, banka kubwizera. Ngo n'umunsi w'urubanza, n'umunsi w'uguhanwa, ngo niko guhona kw'ibihe bidashira, kuva mu nyonga z'umwami Imana. Imana idufashe uwo munsi umuntu awitegurire cyane, kuko Zefaniya yarawuvuze mu gice ca mbere hajya ku murongo wa 14, hariho n'impanuro yaciye atanga. Zefaniya igice ca mbere
igice ca mbere umurongo wa 14 bwa ku murongo wa 18 be na kabiri ku murongo wa 3 ngo umunsi uhambaye w'Uhoraho, ngo umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi kandi urihuta, uguhinda k'umunsi w'Uhoraho kurumvikana, mbere n'umuhizi araborogana intuntu. Uyo munsi n'umunsi w'ishavu, n'umunsi w'amagorwa n'amarushwa, n'umunsi w'uguhona n'imisaka, n'umunsi w'umwijima n'umuzimagiza uteye ubwoba, n'umunsi w'ibicu by'umuzimagiza n'umuzitanya, n'umunsi wo kumva inzamba n'akaruru kabiruka ibisagara byubakijwe inzitiro z'amabuye n'iminara miremire. Nzoteza ibyago abantu bitume bagenda nk'impumyi kuko bancumuye ko jewe Uhoraho, kandi amaraso yabo azoseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo nk'amase. Nta feza zabo nta n'inzahabu bizoshobora kubakiza ku munsi w'ishavu ry'Uhoraho, ariko isi yose izomagwa n'umuriro w'ugupfuha kwiwe, kuko ababa ku isi bose azobaherengeteza gose giturumbuka. N'amajambo akomeye cyane ku bantu bakomanaza imitima batumvira ubutumwa bwiza bazosigara mu isi, kuko umunsi biteze si umwe n'uw'ishengero ryiteze. Umunsi w'umwami biteze ari cyo cyumviro gikuru cyo mu cete ca kabiri Pawulo yandikira ab'Itesalonike, umunsi w'ukuza kwa Yesu. Hariho umunsi w'umwami Yesu azoza agarukanye na bera yari yaratwaye, aje kuganza no kubanguranya intambara ziri mu isi, acatangura kuganza. Ariko imbere y'aho bazoba basigaye mu isi bazobona amakuba menshi, niho ingabo zose zo mu isi zoba zaduze zaragiye kugwana zirondera amahoro yo mu isi. Ariko aho bazova ngo n'amahoro n'amahoro, amasezerano yose bazogira n'uzobaganza isi yose bizohinduka ubusa, ntayo bazoronka atari Yesu ayazanye, kuko bazoba bagiye mu gihano c'amahanga, igihano c'ingabo z'amahanga, kuko Bibiliya yerekana ko Imana ihora ikoresha amahanga mu gushitsa ishavu ryayo ku bantu. Imana idufashe ntituzohabe amahanga ageze aho yomarana kubwo ibigwanishwa vya ruhonyanganda bafise, kubwo ibihe bazoba barimwo. Imana idufashe, Yesu azotunyakura tujane mu ijuru, ko turatangura kubona ukuramukwa kw'imibabaro y'umuvyeyi afise inda agomba yibaruke, ishengero rigomba ritahe. Yesu nahabwa icubahiro. Impanuro ni imwe, kandi ngomba nce ndangiriza ku mpanuro nkeya zica zitangwa kuri twebwe twiteze ugaruka kwa Yesu. Yesu nahabwa icubahiro. Ni hajya Zefaniya 2 umurongo wa 3, nimwaba muhabona duce tugaruka kuri ya majambo ku mpanuro nkeya. 3:3 murondera Uhoraho yemwe bagwaneza mwese bo kwisi, bashitsa amabwirizwa yiwe. Murondera ubugororotsi hamwe no kwicisha bugufi, kumbure muzokingirwa ku munsi w'ishavu ry'Uhoraho. Imana idufashe. Bantu b'Imana, ngo turondere Uhoraho, ngo turondere Yesu, turondere ubugororotsi, turondere kwezwa, kutojejwe atazoraba umwami. Turondere Imana bigishoboka yuko ibonwa, kuko bazomurondera igihe carenze. Bibiliya iravuga ngo bazokwikubita mu gisagara kimwe baja mu kindi barondera Uhoraho, barabitswe n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Ubu riko ravugwa mu isi yose nk'ikimenyetso cy'ugaruka kwa Yesu, ariko shengero rigiye kizoba ari kibazo ko umuntu yase kumvira ubutumwa bwiza. Ngo turondere Uhoraho azodukingira, azodukiza, ngo niba dukiza uburake bw'Imana bugira buze, ko bugira buze, bugira busukwe. Turana ko isi tutazi gituma
haba nyamugigima nyinshi, haba ibihuhusi, haba ivyago, ugasanga isagara cyose kiri hasi, birababaje cyane, ni imibabaro ikomeye cyane. Ariko ndibaza yuko bishobora kuguma biduga muri intensite, bigakomera kurushiriza, ko biriva ngo hazoba marushwa atigeze abaho ku isi yaremwe. Imana idufashe. Mugate tugire gute? Turondere Uhoraho. Yesu nahabwe icubahiro, azodukingira, muzokingirwa ku munsi w'ishavu ry'Uhoraho. Naravye izina rya Zefaniya, nsanga risobanura ngo Uhoraho arahisha canke aranyegeza, l'Eternel cache canke ngo l'Eternel protege. Nacenezerwa cyane, ariko aravuga uwo munsi w'Uhoraho ivyo vyose ingene biteye ubwoba, kuko imbere ya vyose ariko aravuga ivyaga Bisirayeli bazogira, gusenyuka kwa Yerusalemu, bakangura imitima yabo, kuko bari babonye nibishikiye ubwami bw'uburaruko. Aha rero ariko arabakangura, ariko ijambo ry'Imana rikongera rikagaruka no kuri twebwe abakino gihe, yuko hari umunsi w'Uhoraho uri imbere, dukwiye kwitegura tukarondera Uhoraho, kandi arazodukinjisha. Yesu nashimwe, azodukingira, azotujana mu ijuru, tuzohonjako, mwaje tumusanganira mu bicu. Yesu nashimwe, nk'inzamba yo kuduhamagara, yo kudukoranya, nimuze mwinjiraho kwihisha. Mana idukinjishe, ushavu ryayo lizoba ririko rirashika ku mahanga. Imana idufashe, izodukinjisha, nta rubanza tuzojamo, abari muri Kristo izodukinjisha. Rero turondere Uhoraho. Impanuro zitatu duce turangiza. Icambere nuko dukwiye gusenga Imana. Hajya impanuro yabahaye mu cete kijya cambere parondiki ya Bitesalonike, yarababwiye ku murongo hajya guhera kuri 17 kuri 22, ni impanuro yavuze ngo musenge ubudasiba, mwame mukenguka muri vyose ko ari Imana bagomba ko muri Kristo Yesu, ntimukazimye muhemu, ntimugakengera ivyavugishwa n'Imana, musuzume vyose mugumye vyiza, ko mu minsi yerezo ari ibintu byose umuntu akwiye kubisuzuma, akagumya ivyiza gusa, akirinda icitwa ikibi cyose, kuko ibi bizoba bigwiriye. Imana idufashe, akagenda yirinda icitwa ikibi cyose. Rero umuriro wacu ngo wame waka, ntituzimye muhemu, kuko niko abaherezi bategezwa kubera amaso igikogwa, bahawe umuriro ukama waka ku gicaniro, kugira ngo abaje gutanga ibimazi byabo vy'ishimwe, baje gutanga ibimazi bame basanga umuriro waka. Imana nishimwe, umuriro wacu wame waka, ntuzime, nagira ibizimye umuriro wacu, nubwo iminsi ari mibi, umuriro wacu wame waka, ntituzimye muhemu yera, kuko ikintu Satani azogerageza kizodutera intege nke no kuzimya umuriro. Twakira ijambo ry'Imana ari muri twebwe, muhemu yatwakiriye muri twebwe. Imana idufashe ngo twame dusenga misi yose, dusenge cyane. Ijambo ry'Imana muri twebwe ryake, riri mu bwenge bwose, ririmo muhemu yera. Hajya Luka 12 ku murongo wa 35, abahanura ngo mube maso, tube maso, turorere databuja, ngo amatara yacu yame yaka, duse n'abarindiriye shebuja kwaza, ahaza baca bamwugururira, haba mu gicugu canke mu nkoko, basange bagavye. Imana idufashe, twitege ibi vyizigiro vy'amahigwe vyo kuzoseruka kwa Yesu Kristo, azodusange tugavye, turi maso mu mitima, twiteguye, kuko umuntu yaba yiteguriye gusanganira shebuja nka za nkumi zitanu z'ubwenge. Murazi ko zari zifise amatara n'amavuta yo ku ruhande, kugira ngo umukwe niyashika ari mu gicugu
ngo bace bazanzamuka bamusanganire. Imana idufashe twitegurire kugaruka kwa Yesu, tuzoce tumusanganira. Murazi ko dukwiye kumwitegurira mu ngeso zacu. Uwo munsi ntuzutwubire ni yaza, kuko azoza nk'igisuma. Ngo ntawuzi umunsi ntawuzi n'isaha, ngo iyo abanyenurwo barazi igihe igisuma kiziramo ngo yogavye cane, yoteramye, niyo kunze ko inzu yiwe yimbwa. Teramira ubugingo bwawe, teramira umutima wawe, linda umutima wawe kuruta uko urinda ikindi cyose. Tugomba duce bugufi, duhe kaze umuntu agomba kuza imbere y'Imana. Imana yumva irikira mukangura. Murajya amajambo y'Imana twasomye ngo nuko rero tumere gute. Uraza gusoma zijya mpanuro ngo twambara ukugororoka, twambara agakiza nk'inkofero. Imana idufashe azosange turi maso, azosange turaba umurango tutaraba ijoro, azosange tugavye. Ni amajambo y'Imana, kuko ari kw'irembo, ari ku rugi. Ngo umwami ngo ageze kw'irembo, yabambwe ku musaraba, ngo aje gukoranya abera. Araje gukoranya abera biteguye, bazoca bamusanganira mu bicu. Uzobamwo, nzobamwo, nico kibazo no munsi. Mbega ndiko ndacitegurira nze nkire uburake bugiye guhishurwa, uburake Imana izorakira abatumvira ubutumwa bwiza. Kuko ushishikaye kuraba ni urubanza rwo gutsindwa no gukurwa mu nyonga z'Imana ibe bidashira, nuva kujanwa mu muriro. Imana idufashe bantu b'Imana, turondera ijuru bigishoboka, turondera uhoraho, turondera kugororoka, turondera agakiza. Mushishikare kuza babasengera Imana. Turagushimiye Mana yacu yo mu ijuru, turakunezerewe nyakubahwa Mana ingene ugaburiye ishengero ryawe. Mana turagushimira ingene werekanye ingene bantu bakwiriye kwitegurira kugaruka kwawe, mu kwiyeza, mu kwitunganya, mu kwihana ivyaha. Mwami Yesu nuwo kwezwa rwose, kuko uri Imana ntiwaduhamagariye kwanduzwa, ariko waduhamagariye kwezwa. Ijambo ryawe rimaze kuvugwa, aba bose Mana ribageze ku mitima, bibutse yuko Mwami badatunganye, batiteguriye uriya munsi wo kugaruka kwawe, kujana rya shengero ryawe, iryo wakoye amaraso yawe y'igiciro nyakubahwa. Barapfukamye imbere yawe nyakubahwa Mana. Ni wewe uharira ivyaha vy'abantu, ni wewe Mana weza iriya mitima yose Mana yahumanyijwe n'ivyaha. Aba bene data baragupfukamiye mu izina rya Yesu, barakwaturiye birya bagendeyemwo bidahimbara izina ryawe. Baragusavye nyakubahwa Mana, barapfukamye bisabira imbabazi. Natwe abakozi bawe turagubasengeye mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu yongera ababonekeho, amaraso ya Yesu yongera abeze abatunganye rwose Mana, batazaboneka bafise umugayo. mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, bezwe ubwabo n'imitima n'impwemu zabo zizigamwe zitazabonekaho umugayo kugeza Yesu Kristo aho uzagarukira kujana ishengero ryawe. Ubatunganye rwose Mana, ubahereza inkomezi zo kugenda banesha, ntibaba batsindwa muri uru rugendo, ariko Mwami baronke bushobozi bwa mpwemu yera bubarongore kugenda bagororotse imbere yawe, biyejeje bikuyeho imyanda yose, kuko Yesu uzagaruka nk'igisuma. Igisuma ntigiteguza, igisuma Mana kiza mwijoro, abiba ngo biba mwijoro. Mwami Yesu, Mwami Yesu, turagushimira, ubaharire rwose, ubeze ubatunganye mu izina rya Yesu Kristo. Turavyizeye yuko Mwami Yesu ubahariye.
niko wavuze ngo mwese abarushe abananiwe n'abaremerewe nimuze kuri njyewe kugira ngo ubaruhure ubahereze amahoro yo mu mutima n'umunezero w'agakiza bahaga inkomezi Imana muri uru rugendo kugira ngo umunsi niwagaruka bazasange biteguye. Urakoze Mana ingene uvyemeye, urakoze kubesheje kubatunganyije bahabwa ubushobozi bwo kunesha, tubisenze muri iri zina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Amen. Hanyuma n'abandi bumva ibibazo n'imitwaro itandukanye bagomba kwereka Imana, bahaguruke aho bari bizeye no mwizigirwa no kubikora ashobora kubikora. Bijya byose bumva bikuremereye n'umutabazi n'umukiza n'ubuhungiro, arayinjisha aradukingira, aratubera ubuhungiro ku munsi w'amagorwa, ku munsi w'ibibazo aratugwanirira. Tubasengera Imana. Turagushimiye Yesu Kristo, ijambo ryawe ni rizima kandi nawe uri muzima, uri kurakora. Data ari karakora nawe uri kurakora. Aba bose bagutumbeye muri kano kanya bagomba ubereka agakiza kawe bwirukiro muri bijya bibazo, muri zijya ngorane, ubereka ugutabara kwawe, ukubohora kwawe, uguca icanzo kwawe, uguca inzira, ukugura ntihagire uwugara. Ufise ububasha bwose bwirukiro, none ugendera umuntu wese umukoreko, umukorera ibitangaza bwirukiro, umugiye neza, umunezereze, azogushime mu ikoraniro ry'abera. Mana yo mwijuru ashima ingene wamubaye hafi, ingene ukwizera kudatetereza, ingene yizeye ijambo ry'ubushobozi, ijambo rizana inyishu, rizana umugisha, riri mu gukiza, rimwe amasezerano, kandi umuntu agatangazwa n'ingene uyashitsa. Navuze ngo tuzambika ibiganza kwa gwaye bakire, nibakire mu izina rya Yesu mwami. Haleluya. Wavuze ngo tuzosaba tuzohabwa, ico umuntu ari karasaba mwami ukimuhe, ntumwimica iminwa yiwisavye ico yatuye, ico yifuza mu mutima, umunezereze kuko ushoboye byose, ko wugurura uca inzira aho zitari. Urakoze bwirukiro kuvyumvise, urakoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire.